Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, one two bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze ko meze neza na cyane yuko ku majwi n'amashusho tukaba turi kumwe na Mr. Da Silva mwitingwanyi cyanye se uwakoze byinshi muri kano gakino ka 2-5-7 uno munsi tukaba turi kumwe na cyane ni Chris benshi bamuzi kuri Chris Mames na cyane akazi kiwe kamisi yose nubwo bisa nkuko yagapunguje karako gucungera abantu cyanye se gucunga umutekano w'abantu ariko aravuga ati ako kazi nanje ubwanje ngiye kugahagarika nanje uno munsi ndakeneye ubushobora kuncungera ariko nanje nkakija gukina na cyane umukino wa filme ndundi. Chris makuru y'imisi man umeze fresh na cyane yuko uramutsa abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry kugira ngo tutangure ikiganiro bamwe bavuga ati uno munsi turi kumwe na naka mubaho. Chris, ijambo kwararaza kuri wewe rivuze iki? Kuburindera umuntu. Iyo umuntu akuburindera wowe ukora iki? Uramusengera. Ese kubakoresha umwanya yakoze bijyanye waramusengeye cyangwa byagenze gute? Cyangwa waramusanze inbox cyangwa nyine ati ndagukubita? Undi mukoresha ijambo. Bakeye kujya nta sinzi nimero yo kupoza kubazinga. Nawe mu bisanze kuba yavuze ati ebana anakonda ni fupi sana kuri wewe wacakiriye gute kuri wewe kivuze iki? Abayizi bavuge Mames kuba wambaye ipantaro wombarira ipantaro mu kirundo ko yitwa ipantaro man oya ipantaro se ni ipantaro gira mbere nk'abandi ngo ni suruwari none ipantaro ntumva ko ivuye muri ipantaro. Chris Abel nduwayo kuri wewe avuze iki? Manager wawe ariko uno munsi uri kuragaragara muri filme ya Dani ishusho y'umukobwa na cyane je mvuga iyo ndiko ndakubonamo sivyo ishusho y'umukobwa. Ese kuba ufise management sivyo na cyane isanzwe ukorera ukaja gukina kusanzwe akora ivyigenga ese biba byaciye muri ruhande rwa management yawe cyangwa ni bya bindi umuntu muvuga ati nubwo dufitaniye contrat runaka je nkeneye kuja gukora akadiri ndagakora atangorane nimwe ubundi cy'amasezerano ya Gifasi na Jewe ntambuza gukenera ariko ni byiza ko dutanga agaciro ahantu batwakiriye bwa mbere Gifasi ndabumenya mbere yo kwenda kandi wose urinda kubimenyesha. Ese mu gihe uje usanga nk'akarorero ariho nk'amantuze ya mwangu usanga badahuza urabizi yuko muri no kano gakino inziga ari nyinshi ugaca usanga nk'umuntu akuhamagaye kandi aguhaye inoti zikwiye ariko manager wawe akavuga ati no ntushobora kuja gukina hari kuri Chris wowe hora vyakira gute? Ariko urumva yuko ufise kontra n'ikindi kintu Chris kontra nukuvuga byose urakoresha Chris sinema dashora shanke sena dashora gukina ibimeze gute? Y'ubusambanyi ega biratandukanye. Ubusambanyi mumeze gute? Hari ubusambanyi ushobora kuvuga mu mvugo bugaragara nabahe baki none nabahe bakinyi nk'akaruvuga ngo mu Burundi bakina ubusambanyi bugaragara nabahari umva kubera yuko byose bikurimo. Nijyari watangiye kwimvira ko ushobora gukora filme ndundi cyane se ukava mu mwuga wo gucungera abantu ukaja mu mwuga wo gukora amafilme. Neshatumye bivango niki kandi washunga abantu bakomakome. Urumva nyine tunatangiye murumva n'ivyo yari impano yanjye. Zata na filme kera bro ntabwo ari byo. Filme ya mbere yatangiye kwa 2010.
2010 aho no warotangiye kuvuga ati je ndinji niyo ntangamira atanga guhagarara imbere ya kamera nkora film. None bikorohera gute umwanya wa gym n'umwanya wo kwiyumvira film? Umwanya wa gym nuko naho batingiye gukora film hamanze bya muri sport nk'abandi buri mibara andi yo kudomya baranga muri gym cyane gacuja kunywa akantu cuja kunywa akantu yabaki akantu nyene n'amazi baranwa. Chris kubegwa kuri wewe bisigura iki? Kubegwa kuri jewe akunze kwambara baje ndambara nyine ko bisanzwe anajane cyane yuko uwambaye ikirezi ntamenya yuko cera uko nyine bi unakambira waberewe na mahoro unapendeza. Abantu maze gukora na filme na cyane cyane ukavuga ati uyu muntu ameze uko, na cyane cyane mvuge ko uyu mwanya ndagusanze uri kurakorana nawe ari we Dani ameze gute? Na cyane cyane kubera yuko ari abantu usanga bavuga ati uyu muntu ameze uko, sivyo uwundi ameze uko. Ese Dani iyo uri kurakina filme na cyane cyane iwiwe akorohereza mu buryo bumeze gute? Ese hari igihe usanga baguhasene ukavuga ati ise nese ndayikeneye. Ese Dani ubwiwe arashaka kuvuga ati tugenze uku kugira ibintu bigende neza, ide yawe bagashobora kuyakira? ubundi ubundi je hasane ni ugomba ko masinda ikora bari nuko barateguye inkuru yawe inkuru warateguriye kandi yoza gukora ndayikora nyine warabiteguye sinda gutanga amategeko mu kintu cyo kandi akatana giteguye. No, so gutanga amategeko hariho gutanga ide ukavuga ati yamara aha hantu nubwo mu mbwenge nambara uku je mbona nari kwambara uku mubibona gute? Ese icyo kintu iyo kibaye mames baramworohereza? Nico gituma ari aba direct hari abantu ibintu baba bijeje bashobora kuvuga ati wowe ibintu twateguye turi kwandika ibyo bintu wambaye turabona ko bidahuye rero bwize hindura wambara ibintu urumva siko gupinza iyo murabise mu mukono dere cyumviro nico nyene narimbuze na cyane cyane kuri Dani. Ese hari igihe akumviriza canke Abel ndwaye bose n'abandi bagiye batandukana? Ibibazo ntibirigera bihabaye nyakora ntibirigera kubako umunsi bizo kubako niho uzamenya uburyo mu kibano mames ameze gute? Mu kibano mames n'umuntu ameze gute mu buzima busanzwe? Ndakuzi gute se? Ndakuzi gute? Mukibano mwasanzwe nyene muhonga musanzwe nyene nkuko bita ukwirira twana n'amakuru yawe. Mames nibaze yuko na cyane cyane reka tuvuga akabazo ka mbere canke nakabazo gashira kanyuma kugira umwanya uri kuraturega bivanye n'ivyo tugire tujemwo canke kuko umuntu wese abafise utuntu tumubakiye na cyane cyane yuko nta muntu agenzwa na kamwe. Mames akunda abigeme bameze gute? Swat avyibushe, yonze, muremure, mugufi, ibintu nk'ivyo. Nubwo woronka fresh kiri kuri urana kiri kuri mugufi se kiri ni mugufi man Nayishaka ndekubiva ni mugufi n'umugenzi wanje kiri ni mugufi umva nubwo woronka ungana asha n'ifsigo mapema ni fresh man aho direct umuvuga ati hahi okay neza cyane kuba Chris na cyane cyane basi vyibura usanzwe kina filme ariko abantu benshi barashobora ko bavuga ati ntituzi eske tukurikirana na cyane cyane bikogwa vya Chris kuko hariho umuntu akuraba mu gihe atakubonye kuri chaîne runaka adashobora kumenya ati mu buzima busanzwe haba no ku mbuga ziwe abakoresha ababayeho gute bitandukanye na filme. Umuntu ashobora kugutora hehe kuri platform zawe? Chris Mames na cyane cyane mbona mugidomina mbona ari Fibi Facebook Murundi wa twese Instagram YouTube zose nizonye. Yes one two mwavyumvise twari kumwe na Chris Mames mwitingwanye nawe nyene kubera yuko nta mikino myinshi mutavuganye namenye nyene arayakura mbe byavuye bihera vya malof
yari yajazi nyine ko turi Yes wantu bakunzi ba Tracy Super Minister nibaze yuko mwari mumeze neza na cyane cyane yuko twari kumwe na Chris Mames mwite ingwanyi nawe nyene ariko aragwanira cyane cyane filme ndundi kugira ngo arabe yuko hari aho yoyigeza canke se nawe nyene aho yomugeza kubera yuko burya ubugirigiri bugira babiri kandi byose bigenda bitandukanye. Chris ndagushimira nibaze ko undi munsi nzosubira kugwamagara uzonyita cyane ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.